uje kumenya ingene mbayeho n'umugabo wanje utabibona ntubona ko nambaye plaque reka tuvyizere ku bushobozi bw'Imana rero ndaza abagabo b'ibikashi kunsumbya banashaka bobo no mu kubikora bakagira za handover nkako kundi abantu byamamaza bafasha abapankarte bakagira sindabona babashengeza nkaje no kubabuza amahoro nkuko mviriza nakwishuye nta kindi kintu numva yuko norenza ko bijanye n'ivyo uri kurambwira nta kintu na kimwe kirigera gihinduka mu mbebane yanje na George beje ko ndi umugore wiwe ko atamusi warimwe aricara ngo andirimbire nkuko yabikoze kuri irya kiganiro nkuko mubizi inkuru imaze imisi kuri training ku rubuga rwacu ya George ari kumwe n'umugore wiwe aho bitako biragenda neza ariko inyanduruko ya byose vyavuye ku kiganiro yakoze kuri STV agikorana n'umukobwa yitwa Queen Grey akorera STV. Rero no munsi nahisemo kubasanga muhira surprise nashitse ningaha kuri uru rugo mubona ariko nshaka gukora nshaka kumenya mbega babanye gute iyo bari muhira biba bimeze gute cankwe baba bigirisha the way. Rero ndamuhamagara menye koma ko ari hari ndani hamace ninjira hama ibintu bize kugenda neza nkuko namba nabasavye tubikora kugira ngo twigishane duhanurane dewe ibintu bigende neza. Turabona tumuronka katwumva Oui, allô? Yes, George. Oui. Vite. Sawa. Urakomeye? Meze neza. Yego nanda chimana. Wowe uri muhira mutama kuvuga nk'ujyana. Wapi je sinde muhira na ndi muhira by'imihangayiko sindashika muhira je. Yego. Ariko madame yo bari hari. Avyo no menya natwo tutavugana muri imi. Sawa sawa nagomba kukuramutsa musaza. Ah, merci beaucoup. Popo. So, ambwiye ko atari hari ariko katwinjire ntitwaburaho nitubura madame ko biri kose madame ya masaha saa 2 aba saa 2 z'ijoro ndazi madame nk'umuntu nyene abari mu rugo abari karabikora fresh. Twagiye cameraman. Twende basi. Yo. Hodi. Sawa. Ubu rero waruzi yuko uba ahantu tutoshika. ari mwamenye gute rero ni sawa Jewe ndi Gisuma taho nomenya. Meze neza. turashimira Imana. Uravyibushe. Antukurabona ko atacumba. Nkuko ukivuga kwa kundi we nuhindura ibintu uvuga kwa kundi nyene nk'uvushye. Mvuga ko akundi nyene kubera nabonye ataco wigeze unkorera nta na kimwe. Wewe abandi baronka abagabo bakigirisha ariko ntaco birazigiye ariko Oya nta na kimwe. Aranshaka guprofita ndunguruka ibiriyo. Ashigenda ndiye kwe. Umuntu ashaka ntidukora ikiganiro. Mutabaye usanga ari umukunzi wawe. Umukunzi wanje. Oya Jesse ntushobora kwitaba umuntu mu kiganiro. Ni sawa rero umeze neza. Kuri ndaho. Yangoye kubashikira ariko vyashobotse n'ubundi kuko mwashoboye kuhamenya mukongera mukadushikira. None mugenzi wa n'amazi. Tuje kumenya koma bimeze uno munsi. Ibiye. Hari ikintu muranyumvira. None iyo abantu bakundanye bagashwana muranyumvira ko numva nsanga nk'iwawe muhire bakora kubitana amakofi ntimuragwana. Uje kumenya ingene mbayeho n'umugabo wanje. Aho urahatebera suno musi cankejo. Biricara kwa kundi nyene. Mvumenga birangoye kukwishura ntavyonzi. None ko Queen warumvise ivyo tugiye kuri telefone sivyo? Ariko kandi n'umugabo wawe mu kiganiro dore ko gukorana warumvise ko avuga yuko ntako atavuze ko agukunda. Je nibaze ko atanundi muntu azopfa kunze. Ahubwo afise amapenzi y'abantu y'abahindi. Umuhindi
ashobora no kugufukamira ukaguma umwangirame akaguma atigita. Sa wewe unataka udekezwe mama mpaka siku gani? Kufuha sawa, lakini unazidisha kufuha. mviriza nakwishuye nta kindi kintu numva yuko norenza ko bijanye n'ivyo uri kurambwira. Ego Nacari kujya nyene. ego nta kintu na kimwe ndigira Uri kufata desi, uri kutegura gukora iki kubera umugabo wawe? Ushaka kumutaka? jewe je ndabizi umutima wiwanje sinzomutakaza kuko urya n'uwanje no mutakaza kubera iki Kugwana. ntegerezwa kugwana kugira ngo agume harya nyene ari iwanje. Yari he? Ari ngaho mu nzu. Ari mu nzu. Kabo wawe n'umubeshi. Yambwiye ngo siyari. Niko yakubwiye. Ntumbaze rero sinzi impamvu yishatumye akubwira ko adahari. Ntabyo. Kana kawo. Sheri njo. Kuya sheri. Wa ure kuransiza ibintu ni sawa. Ni sawa? Nakurekeshe. Sheri. Mugira ndeka. Muhamagare papa basi. Nako no muhamagarira rero namuvugisha. Muhamagara injira ngaho mu nzu musanga ari hari. Irumva ntiwo muhamagara. Jewe sindavyumva ko no byonzamwe. Kujya aho haraza kujya. Ndabishira ku meza amarafungura. Nimusangire. Yo, dufungura kuberi. Ariko mwahora musangira. Cyane vraiment. Nubu mazi numushira muri douche. Reka ahubwo no kumbwira uko nca numva umenga hari ibintu byinshi ushaka guhindura mu bwenge bwanje. Uvuga he? Ushaka kumenya mvuka. Abanyamwaro baba bavuga umunyamwaro vraiment. Oya nukuri. Yego. Ariko ndaza gufungura. Karibu vraiment urabona ko ntetse amashiga yikoreye nukuri urafungura. Igihano mire gukorana na George yambwiye yuko wewe dans 2 jours bizoba imeze neza. Namubwiye ati muri iyo minsi ibiri nzoza nje gusa kubaza mbega ubu imeze fresh. None shikiye kumva ko bitameze fresh. Sasa tutayishiyanye. Nta kintu na kimwe kirigera gihinduka mu mbebane yanje na George. Umunsi umwe nohuza George n'ujya mukobwa Queen nawe. Urabona ko hari ico byohindura? Nukuri muri jewe ndumva ko hari ikintu kinini cyane cyo hinduka kabisa. Kandi wowe ubikoze nkuko. Coming soon byose bigiye kugenduka. Okay, reka tuvyizere ku bushobozi bw'Imana. Turashaka kubona umugabo wawe ko ndaraba ko kubadid baratwemeza. None akana kuno kaneze nanje mukamba. Aka. Nubihira hehe kugira ngo ndagakure ndakagoye. Wambaye akawuca wumva izina nde? Ndumva urumva nca numva ko apana inkumi numva ko ndi umumama. Mama bushitse. Mama. Niki gipopi n'icyo wawe? Shari ngorere ngo. Bye. Kandamuraye basi keto tuya. Sawa ugenda muraba mu nzu. Ariko numubeshi yambwiye ngo si ari kuri telefone. Sinzi impamvu y'igituma yabikoze uko wonye. Karibu. Arwaye. None utaragikemura ikibazo kitarakemuka tukari pamoja. By the way, pardon. Kama nikwambia siko niko mmewafeli zangu. Ni mpaka unikutane na nyumbani vraiment. Wavuze sihuri naje ambwa ati kaninjire mfe. Unari twabisezeranya ati mu minsi ibiri. Mimi ndakuya. Utisha kwa kero ji. Basi sinzogaruka reka tuyagijyanyu. None ubu nahuzanywe n'ibiki? Je kinzanye. Wanyemereye yuko mu minsi ibiri uzoba wagikemuye. Ariko na utana mama bado angali ule anavimba kabisa. Sasa nataka tupige magoti. Tutafanya ega na magoti barayakubita. Magoti ya zambi zenye nilifanya. Erego umuntu apfukamira ico yakoze. Wowe upfukama ikintu utakoze. Ariko uremera gufuha ko bibaho. Nimba gufuha byo byaramye nimba yafushe atazi kontrola gufuha kwiwe ivyo nivyo kumenya. Uribuka uko wavuze ijambo ati nanje naye nagukunze. Nayo mbega hariya wasinye uvuga yuko nzobwira undi muntu ko ndamukunda. Navuze ngo naje naye nagukunze. Sivyo? Ariko narase munyene CD ariko urumva barabivuze ariko naravuze naje naye nagukunze ariko ko bigenze gutyo gumana n'uyu yagukunze. Sigura yuko iyo yatamuronka ujya wewe kumuganya. Chef navyo nzivyo nta nivyo namenye ngenda byishura. Ya umukobwa yavuze yuko ati wewe wankunze nawe wankunze eske ninda nkunda cyane kurusha uwundi. Nta mwindi mwabonye aririmba indirimbo nkiza ba Sharukani na ba Mitaba cyane nawe mwabonye. Wowe ukoresha ati mata ni matako. Che nivuye umunyenga matako indirimbo ya Farias nsanzwe nikundira. None ivyo
yaririmbye vyiwiwe cavuga ati matako umuseri wanje amateko niko nica ari wowe mfise ari ubona nambari impeti utabibona ntubona ko nambaye plaque icyo nicyo gituma uno munsi tuguma ibi bintu tubigubinya kuko muri dushe ndayitwara ahubwo sinzi bibafuhisha ikimufuhisha ariko bizohera tu je yasabye yuko wewe na Queen nzobahuza uruza je na Queen ngo tuje tuba nawe wa gatatu niho ngo azokwemereye ko mudakunda uruza jewe na Queen ngo tuje tuba umugore n'umugabo ahubwo tuyage ibi bintu biherereye muri twese batatu Landry yumviriza uhuza jewe na Queen mfise abagore babiri jewe mu kiganiro niko navuze tuvurire mu kiganiro kimwe turi bane tuje kuri turagwanira mu kiganiro umviriza Landry je umugore wanje namaze kubivuga maze kuvugana n'amateleviziyo menshi ndiko mvuga ico kibazo kandi ahubwo asanzwe abikunda mukunda nta munsi numwe arumva hari umukobwa mu telefone yamwe ngo umugabo wawe ari muri ibi nibi sivyo kandi none ngira ngo je nguye mu mporero ndaza abagabo bibikashi kunsumbya banashaka bobo no mu kubikora bakagira za handover nkako kundi abantu byamamaza bafasha abapankarte bakagira uko sindabona babashengeza nkaje no kubabuza amahoro nkuko ariko uwo muhamagara basi tukayaga gato nawe ahari tumve ko vyo genda neza Mama Zia wewe unaona kwa arakurondera ibintu mwakwe mukwega hatari sana. Mama Zia, vipi sasa? Umeze neza? Zia, papa araguhamagaye papa. Je mvuze umengo ibana. Zia, ingutora imbombo. Nagira ari kwicara. Yo. Nangana na kimwe naco bitwana. Kiganiro Ako je nabikoze ku bwa société civile. Il faut que abajene bamenya comment on peut garder le secret. Ivyo rero bimaze kugenda gutyo bigaca biba intambamyi mu bwo wanje ibintu bidafashe nta nagaciro. Ikintu kimwe rero tugira uko jewe Mama Zia twese turatahura ibintu sivyo ego icambere gufuha turabitahura icya kabiri rero dutahura iyo umuntu akarerekana urukundo akabigaragaza akabibamo urabibona eske ikiganiro twakoranye nawe yanavuga zi kujya uravye icambere bari kuzura bica kabiri byagufashije nta nico byahinduka nta kintu na kimwe ndigera mbona gihinduka ahubwo haguhinduka mbona umenga bitera vyongereka ariko agiye urashaka kuba umuntu wa mbere afuha ku isi none reka gufuha ku mukunzi wiwanje ikizo kumufuhira kuko n'umugabo wanje twereze n'impeta ko yawe naje ndayifise ngiye ariko sinzi impamvu y'igituma akora ibintu bitandukanye nibyo twagiye gusezerana imbere y'amategeko none uremera ko gukora ikosa nabyo bibaho ikosa ririho kandi ribaho hakaba n'ikosa rirenga ku ikosa sinzi ko urwo uradutahura ico kintu ijambo ryakubabaje cyane mu majambo yavuze n'iriye birarenze mbeje ko ndi umugore wiwe ko atamusi warimwe aricara ngo andirimbire nkuko yabikoze kuri iki kiganiro matako yega avuga ngo ni sheri wiwe bizigura wewe jewe yahinaga Landry nyumviriza jewe ndi umufana wa Fariaz kandi kuba mfana Fizo sicara ni uburenganzira bwo bati umuririmbyi Big Fizo Mugani Desire he's my favorite singer ndamukunda ndamwemera nemera ndimo bambwiye ngo wowe uririmba gute cyane vugira ati matako kumujye umunyenga gumako urumva umva mu rwego rwo gutanga ibimenyetso ni kumwe abonye na Cyenkwega kwina bati matako mais c'est pas du tout ikintu giteye ubwoba cyangwa kibazo none urukundo ruri hanze ni apparent cyangwa ni ndani je mugore wanje ari ngaha ni Juliet wanje ari mu mutima wanje ndamukunda nta none ntabibwira ahubwo iyo urukundo rwamaze kuba umusazi karamubana bacatanga rukinisha niko nta n'ikindi numva je norenza ko nanje ikindi kintu nagira ndakubwira wumvise amaze kuririmba ngo matako gumako deja ntumva ngaho ko hari ikintu nyene gihari nyene yaramaze kumubwira ati gumaha wewe nyene utegerezwa kungumako apana
anya kagumi wawe tumba abivuga bibwire wewe gusa ego mbeje ko bika tandirimbira nkakujya basa kuririmba kubera atankora ko nkakujya ariko aramukura kujya soba kuririmba andirimbira kubera warinze kuza ngaho oya ntigikunda ntigishoboka je gusa ico nkeneye ko azomuzana urya mukobwa amuzane nawe nyine tube turi kumwe ndafise ico ndamwibariza mbe urya mukobwa atinya kubera iki kuza kunyegera ngo azanyiyereke yankiki yiyeutsiki kubera sasa iyi ntambara itayishia wapi none dukora iki iyo ni malentende kudatahura ibintu ngo bifate uko biri ukagira ifuhe urumva handi ukagira ifuhe ridafite icyo rifatiyeko sibyo urashaka kubuma basubwa burenganzira nkabanza nkavuga n'umwuga je numva kumenga nta bintu birebire cyane twava tuguma tuganira ico navuze nikijya nyene namba ko kineye ko tuganira bigahera tugahuza nahamagara urya mukobwa aze tubanze twicare tujam kuko ndafise ibyo nkeneye kumubaza jewe turi kumwe turi batatu sivyo tuganire turi kumwe ivyo abona yuko bidashoboka ntihagire ikintu kimusubira kumbaza kandi ndahagurutse ndagiye sawa mama ubona aho ndi wawe sinza no guharira na gatoya ivyo kandi sindakwirukanye karibu ariko uri kurambwira yuko je tuguma tuganira ivyo tudashobora guhuza adashobora kumbwira ko ijya mukobwa ashobora kumuhamagara ngo twicare tuganire umunsi no muhamagara hajya dutature ntigikunda nigishobora umunsi je nzomuhamagara nkamuronka n'uyobokaza bizogenda fresh aho ni sawa n'amarama cyo wewe wishaka nico nkeneye nta kindi numva shaka mu buzima bwanje nkeneye ico kabararyoshe none yiruka kuryoha none ko batamutora mu bara mbe uraziyo je namukuye jewe nyitorereje onyara umubogare igituza cabaye igituza ifreshere atazi urazi je tugikunda nugira yarangana kujya haba menye umva rero ubu jewe namaze kumugira neza yatoye ipompo arampoma yabaye bumpage ariko birabaho ugasanga ugiye mu rukundo ibintu bigaca bijya nyine maneno tutaenda kumwambizana kutana tuko tunakukosana adabu bali nitoa wapi uko fresh lakini subihene tubibitu usameane nabona kama kuna nambia mimi ni mhebe mume wangu siwezi sishobora kabisa naho hobiki sindavyumva simbona niyo byoza bipfuye mana sinzi frère tugire sinzi hebe tubi sishobora uri kurambwiye ko no muheba George wanje jewe ariyera ndamuhebe naho woza nibuye urabona ibuye ahubwo reka pole sana kweli pole sana ndababaye cyane ndababaye gose pole sana ndabona ntoguma andi sawa wesigara ngaho hama karibu reka ndabe ukungene nobigenza nyarutse kugira ngo ugende ufunguye sivyo sawa mama hama ndagiye sawa rero George madama analia kweli kora umuti hajya gutera ivi ntaco vyica vuga ati sorry yega uyomba musama sami ndamba musama kuzama sema ndamukunda nubwo umutwaye nanje nawe sasa wewe uko hapa ni muombe msamaha bibi yangu kwa juko mbele yangu hapana piga magoti hata mukoba wiri akina aseme bibiri tubigiye je nabikubwiye n'igihe wasanze ku kazi hirya yeje ni batari hirya yeje umenga ni mufise ne umengo ukuntu nababonye umengo ntimugira n'ibyo mukora ukuntu wasanze ku kazi rafa pase narakubariye ubuzima bwanje ni vie prive urumva aho nja kwihanira jewe mbwira imana ibibazo by'iwanje bien sûr ko je naja no kubwira patiri ngo nagizi kuko nawe nyine arakora icana n'abandi jewe umugore wanje nageza kuja pembeni nkamenya ingene mvugana nawe hama ikibazo kiva mu nzu intambara ndayihevye aho ngezeje nzogaruka ari mwe muntu umwe kandi gusubira kuko sasa tufanye hayi bitayishia wapi milizandi muachane basi tufanye nini nivyo bikuzanye ngaha kuntandikanisha n'umugore wanje nivyo bikuzanya ega we nawe utoza ngaha twe turi two kwiyunga nk'umugore n'umugabo ariko rero na umugabo nugu n'abagatuza batsi usikane no tukamwa niko abagore bameze yuko nasema mimi nabirimo ibyo kuravuga byose ndabyumva I can understand everything you're talking about ibyo uvuga byose genda bitahura kandi ndabyumva ikibazo cyanje n'umugore wanje ni ikibazo cy'ufu jalousie ushaka igashaka ubikore andi yadahari ubikore gusa
muri babiri nzogaruke mvuga ati araryohewe mubagomba ngaburira ataryohewe imagine ibyo sinige oya niko vyama vyabaye nutwa karime kavuga ina ngo ikagororoka igihari gusa je cyonzi cyo ikibazo kiraza kuva mu nzira ndamenye ndabitunganya nk'umuntu w'umugabo kandi bive mu nzira shimire uwo kwini banyagiriza kimbabaje gusa nuko bazosanga barihenze ahubwo end of time niwe bazogaruka no kusaba n'ikigongo ndavyizeye tugushimire cyane George twabanye bien kiyagenze neza ariko katwizera neza ko bigiye kugenda bien kurusha so much TV bon nkuko mubizi turakundanye je namwe ndumukunzi wanyu muri abakunzi banje then nta byinshi jewe icanzanye sindagishitse ko neza ariko friend of it nzogishikako ariko kandi nk'umuntu w'umugabo murabiza abagabo n'abantu bagumana akantu ko kwihagararako no kwiyumva ibiro byinshi ariko je siko nzoba mate cyo nzozana ndafuka oya sinzi bye bye ciao